aramugirira ikigongwe agaruke ku Mana yacu kugikunda kuharira cyane kuko ikunda guharira. Haleluya. Imana yacu sinzi ukuntu wewe uyifata, sinzi ukuntu uyitahura, ariko muri kano kanya ngomba nakubwira ko ari umuvyeyi. Iyo mvuze ko ari umuvyeyi, wibuke yuko hari abantu bafise abavyeyi nobwa babi, ariko abavyeyi bababereye igitsitaza canke abavyeyi bababereye exception, no kuvuga abantu batumye badashye ku Mana cyangwa batamenya Imana. Turashimye cyane, turamuje mu izina rya Yesu Kristo, twonga tubaha ikaze muri Salvation Ministry, mwivuga butumwa ry'agakiza, aho duserukira Imana mu buryo bwose kugira ngo abantu bose, abantu twese tumenye Imana, kugira ngo tugaruke ku Mana bigishoboka, tugaruke ku Mana umwanya ukiriho kuko iracari ku ntebe y'imbabazi. Dusenga Imana kugira ngo dusengere ijambo ry'Uhoraho. Nyagora ku ngoma Mana nzima, Mana uvuga bikaba, utegabika ku Mana uhabwa icubahiro, tuguhaye amashimwe, tugushize hejuru amashimwe na yawe. Dusengeye iri jambo, dusengeye uno mwanya, dusengeye kino kibanza, dusengeye ahantu abatwumva bose, Mwami ubaha umugisha, ubaha imbaraga, ubaha inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe n'imbaraga zawe n'ububasha bwawe bibe kuri twebwe, ni kubw'izina ryawe ryera, amen. Yesu ashimwe. Turabanamukije cyane bugira kandi twonga tubaha ikaze muri Salvation Ministry, mwivuga butumwa ry'agakiza, aho tukwipfuriza yuko ukizwa, ukira kandi ubona ubuzima bushasha, kuko ngo ufise Yesu wese, ufise mpwemu wese, mpwemu yera, uwo ngo ni caremwe gisha. Uwakiriye umwami Yesu aba nticaremwe gisha. Haleluya. So tugomba tubone ku ijambo ryiza riri interesting rivuga ati ngo gukorera Imana uzi yuko uzorimbuka, kuba mu bikorwa vy'Imana ariko uzi yuko kandi umenya yuko atampera uzigera uronka nziza. Abantu benshi turi mu bikorwa muri kino gihe, abantu benshi turi mu bikorwa vy'Imana ariko tuzi neza kandi n'umutima wacu utwagiriza, utumenyesha canke tumenya yuko atampera nziza tuzoronka. Mwene data, ndi ngaha kugira ngo ndagufashe, kugira ngo umenye Uwiteka, umenye Imana isumba byose, yuko inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bushasha. Inyuma y'ibikorwa byacu hari Imana isumba byose, hari imbaraga ziruta izindi, imbaraga zo kuguhingura, imbaraga zo kugira transformation ukaba icaremwe gisha. Hari umuntu ashobora kuba mu vyaha, mu bikorwa canke ahantu akumva umenga yaraboshwe, akumva umenga ntiyobohoka. Mu izina rya Yesu Kristo, uwaremye isi n'ijuru, ngo byose byaremwe nawe, uwaturemye, uwatubambiwe ku musaraba, turashobora kubohoka tukaba free. Ni gute umuntu ashobora kubohoka? Ni gute umuntu ashobora kumva koko yuko inyuma y'ibikorwa byacu, inyuma y'ubuzima bwacu hazoba impera nziza? Hari ijambo twishimikiza riri muri Yesaya 5:5 ku murongo wa 6. Title iravuga ati, cyangwa umutwe w'ijambo uvuga ati ngo ijambo ry'Imana. Turasoma mu izina rya Yesu duhe ku murongo wa 6, Yesaya 5:5. Haravuga ati, nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareke inzira yiwe, ugabitanya areke ivyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kugikunda kuharira cyane kuko ikunda guharira. Haleluya. Imana yacu sinzi ukuntu wewe uyifata, sinzi ukuntu uyitahura, ariko muri kano kanya ngomba nakubwira ko ari umuvyeyi. Iyo mvuze ko ari umuvyeyi, wibuke yuko hari abantu bafise abavyeyi ntobwa babi, ariko abavyeyi bababereye igitsitaza canke abavyeyi bababereye exception, no kuvuga abantu batumye badashye ku Mana cyangwa batamenya Imana. No kuvuga hari umuvyeyi ashobora kukuzibira, ashobora kukugerageza, ashobora kutuma utamenya Imana. Ariko iyo tuvuze yuko Imana ari umuvyeyi, ni umuvyeyi ari
perfect, ari holy, ni ukuvuga agororotse. Iyo tumwituye canke iyo tuyituye, imenya imitwaro yacu, imenya amananiza yacu, imenya ingorane zacu, amenya ibigaragazo byacu, kuko yarabaye muri iyi si, yaradupfiriye ku musaraba, yarageragejwe nk'uko natugeragezwa. So kubw'ibyo hari abantu bari mu kuba vy'Imana, hari abantu bari mu ishengero, hari abantu bumva ubutumwa kuri TV, ku maradiyo, ku magazeti, ahantu hose babwirwa ubutumwa, muga muri bo bazi yuko bazarimbuka. Mbere abo bantu bari mu nzego zose, mu bakozi bariyo, mu baririmbyi bariyo, mu ishengero bariyo, kandi bakamenya yuko mu vy'ukuri umutima wabo ubagiriza yuko batazobona ubwami bwo mu ijuru. Turi ngaha canke ndi ngaha kugira ngo ndagufashe mwene data, inshuti yanje y'umusaraba, kugira ngo umenye yuko Imana iracari ku ntebe y'imbabazi, Imana iracaharira. Ni gute ushobora guharirwa? Ni biciye muri Yesu Kristo, biciye ku watubambiwe ku musaraba. Niwe wenyene musi y'izuba ndetse ngaha muri iyi si, nta rindi zina tukirizwamwo atari izina rya Yesu Kristo gusa. Haleluya! Iryo niryo zina ribohora, niryo zina twirata, niryo zina twishimira. Amaraso ye niyo atwoza ibyaha, ngo umunyabyaha ngo nareke inzira ziwe mbi, ngo agaruke kuhoraho, ngo kandi ngo tumurondere, ngo bigishoboka ko abonwa. Mu yandi majambo, inyuma y'ubu buzima ntazoba akibonwa, inyuma y'ubuzima bwawe uhoraho ntazoba akibonwa. Hari igihe uzamurondera, hari igihe uzarondera ijambo ryiwe bitagishoboka kushobora kuribona. So iyi ni mburi ije kuri mwene data, iyi ni impanuro ije kuri wewe, kugira ngo wikebuke mu bikorwa vya misi yose ukora. Mbeka koko urumva yuko uri mu nzira izagutwara mu bwami bwo mu ijuru? Urumva yuko uri mu bikorwa bizatuma izina ry'Imana canke Imana canke Yesu azokwirata, akabona yuko atabikorwa wakoze ngo kugira ngo urondere inyungu zawe, kugira ngo uzimize abandi? Urasanga ibikorwa vy'Imana tugira nka business cyangwa ngo batubone, ariko ndakubwiza ukuri mwene data, ni wakora kubw'inyungu zawe, ni wakora Imana kubw'inyungu zawe, uzahoba umuhombe kuri wa munsi. So hari abantu rero usanga bari mu bikorwa mu vy'ukuri kandi baboneka yuko bakijijwe, bakiriye Imana, ariko mu vy'ukuri bakiboshwe. Ugasanga umuntu abohwa gute? Umuntu abohwa n'ikintu twita icyaha. Iyo tuvuze icyaha, ni ijambo riri broad, ni ijambo riri muri rusange, mu yandi majambo ni ijambo umuntu yokwagura cyane. So mu yandi majambo tudavuze ngo specific icyaha iki niki, urasanga umuntu aboshwe mu nzira zitandukanye. Ugasanga by'ukuri warakijijwe amaboko, umugunwa wawe nturakizwa, warakije umunwa wawe muga amaso yawe ntarakizwa, warakije amaso yawe ugasanga amaguru yawe ntarakizwa. Mu izina rya Yesu Kristo birashoboka yuko ushobora kubohoka, yuko ushobora gukizwa umubiri wose no mu buryo bw'impwemu, ukaba muzima, ukumva yuko wishimiye, wirata uhoraho, ukakora ufise umwidegemvyo. So ni ijambo dusanga muri Matayo 3:2 havuga ati ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya! So muri kino gihe turimo, Satani akora uburyo bwishi, Satani akoresha imbaraga nyinshi kugira ngo azarimbukane benshi, azatware benshi ikuzimu. Ariko kuko twamenye iryo banga, bisabwa ko duhagarara mu mbaraga za mpemu yera, mu mbaraga za Yesu Kristo, mu mbaraga za Jehova Jalom, Jehova Rafa. Imana ikiza, Imana igira byose, ishobora kudukiza ikaduhingura ibi mu buzima bwacu bwose. Turashima Imana yadukuye, turashima aho itugejeje, turashima naho yadutwara, kuko n'ahantu heza, n'ahantu haryoshe. Ni gute Satani akora? Satani arashobora gukora akoresheje mind yacu, ukuntu twiyumvira. Mu gihe amaze gufata ibyiyumviro byawe, mu gihe amaze gufata ibitekerezo byawe, mu yandi majambo urasanga
uriko urica ubuzima bwawe. Arashobora kuko the way you feel, ukuntu wiyumva mu gihe amaze gufata umubiri wawe. Twibuke asaba Yobu, harageze igihe asaba n'umubiri wiwe kugira ngo amugerageze kugira ngo ave ku Mana. Ngo ariko Yobu, amena, ngo yagumye ari umugororotsi imbere y'Imana kugeza naho Imana imwirata. Ikibazo kuri wewe, nyimbura umukozi, nyimbura umuririmbyi, kuko twese turabakozi, I know, mugabo urumva yuko Imana ikwirata. Satani arashobora gukora according to our conscience, ukuntu twiyumvira n'ukuntu kandi mwe mugera yamuvugana natwe. Mbega conscience yawe irakubwira koko yuko uri umuntu akaja mw'ijuru, kuko uramenya umutima wawe urumva yuko ari umutima gushingira intahe kuzabona Imana. Haleluya. Satani kandi arashobora gukora akoresheje kijya kintu nujya muntu ukunda. Ni iki ukunda mu buzima bwawe gituma ubura amahoro? Mu izina rya Yesu Kristo, waragerageje kugiheba mbe biranka, waragerageje kuhindura situation y'icyo kintu. So Satani afise imbini nyinshi tugira ngo atuyovye, adushire mu iterambere, adushire mu ngeso, mu ngendo abona yuko zibereye amaso yacu. Hari n'abantu bacumura biyorohereza bakubata ngo Imana, Yesu cyangwa Uhora ngo yaduhariye ngo kera, ariko ubwo n'ububeshi. Izo ni inyigisho z'ibinyoma. Mu izina rya Yesu bisa ko duhagarara muri kino gihe, duhagarara mu mbaraga za Mpwemu Yera, dutsinde icyaha n'akaha n'ibisa nabyo. Haleluya. Uwizera Uhoraho wese, uwambaza Uhoraho wese, ngo uwurondera Uhoraho wese ntazaba umuhombe. Ngo nkunda bankunda, ngo kandi ngo abandondana umwete ngo bazombona. Haleluya. Umuntu wese yitaho kurondera Imana ntabwo azarimbuka. Ntushobora kurondera Imana udaciye kuri Yesu Kristo. Niwe nzira no kuri n'ubugingo, niwe GPS yacu, niwe atwerekeza. Mu izina rya Yesu Kristo notongera byose. Ngo babonye Petero na Yohana ngo gushira amanga kwabo, ngo n'ukuntu bakora Imana bashiza amanga, n'ukuntu bayivugira, n'ukuntu bavugira uwo Yesu, ngo baratangara cyane. Ngo baribaza ngo mbega abo kwarabaswa ko batize, ko batamenya ubwenge bawumenye yehe? Mbega abafarisayo bagatangara, abantu bose bagatangara babonye ukuntu bashira amanga mu kuvuga ijambo ry'Imana. Ariko ni kubera bari bafise Yesu Kristo, ni kubera ko bari bitandukanije n'icitwa icyaha n'akaha. Ibikorwa bakora ntibabikora uburyarya, babikora bagororotse, bashize amanga, bamenya mission na vision bashobora gukurikiza. Haleluya. Bisabwa yuko tugira vision mu bikorwa by'Imana dukora, haba mu ivuga butumwa, haba mu buririmbyi, haba mu busenzi, inzego zo kila sekta zose dukorera Imana dukororotse, nayo izaba na natwe, izagumana natwe, izatwegera. Mwene data, nyimba hari aho wumva wakoreye Imana udakororotse, nyimba hari aho wumva wakoreye Imana utari mukuri, utayegereye, utarayirondera, ndagufashe twegerane, umfashe nayo ndagufashe, dufashanye twese kugira ngo iyo Mana tuyivugire, uwo wera tumuvugire, Uwiteka tumuvugire, aro wahabwa icyubahiro. Ntabari twebwe twahabwa icyubahiro, abe ari we gusa, niryo zina gusa, niyo Mana gusa ikwiye guhabwa icyubahiro. Ndagufashe dusenge, umfashe dusengere hamwe aho uri hose. Uri mu muduga dusengere hamwe, uryamye dusengere, uri muri sala dusengere, aho uri hose dusengere hamwe kugira ngo twegere Imana bigishoboka, kuko hazagera igihe bitazashoboka. Hazagera igihe ijambo ry'Imana uzarirondera, nzarirondera ndaribure mu gihe ntazoba nakoreye Imana mu kuri no mu mpemu. Dusenge Imana kugira ngo twiyegereze Uhoraho, azabane natwe mu buzima bwacu bwose, cyangwa mu buzima bwacu bwose dusigaranye kuri iyi si. Dusenge. Nyagora ku ngoma Mana nzima, uwera Uwiteka, ndashimye kuri iri jambo ryawe. N'uburyumvise wese nsabye Mwami usheho icyo twita transformation, uguhingurwa. Nyagora ku ngoma uduhindure, ritubere ubuzima bwiza, ritujemwo mu izina rya Yesu Kristo. Nyagora ku ngoma uduhingure, utweze, udutunganye twese. Ibisumba byose nyagora ku ngoma dusabye imbaraga za Mpwemu wawe, dusabye utubere inzira no kuri n'ubugingo ibihe byose. Nyagora ku ngoma
ubane natwe ibihe byose papa mu ijuru, uduhingo tugirire imbabazi n'ikigongwe, tuje imbere yawe duciye bugufi tuvuga ati nushigwe hejuru, niko bw'izina ryawe ryera, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha n'imihezagiro. Yari Salvation Ministry, amen.